c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuwa gatatu igenekerezo rya 9 Kigarama umwaka w'2020 mwakoze inshuti namwe bakunzi ba RPA kwitaba isango ry'amakuru mu Kirundi aca mu kiganiro Humura Burundi kuri micro muri kumwe nanje Marie Ange Irakoze ingingo nkuru zigize ano makuru. Kuwa 9 Kigarama kumwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ibiturire. Burundi ni kimwe mu bihugu vyiziziwe n'igiturire. Igisata c'amagara y'abantu ni kimwe mu bisata bibangamiwe muri ano makuru twabibateguriye. Mu gihe abajejwe intwaro bari barahimirije abanyagihugu gusubiza ibigwanisho batunze batabifitiye uburenganzira, ivyo bigwanisho nubu inkumbi muri ano makuru navyo nyene twabibateguriye. Nkuko musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya gatatu mu kigabane ca kabiri ca kino kiganiro tubashikiriza ikigabane amagara soko y'ubuzima. Uyu munsi tubayagira ibijanye n'indwara y'uruhererekane mu miryango bita drepanocytose mu rurimi rw'igifaransa. Aya makuru hagarikiwe mu buhinga bw'ivyuma na Fabrice Ndi mu rukundo afatikanije na MS Steve Niyungeko mukanya idonido. Tubaramutse twongere tubahe nikaze amakuru reka tuyahere mu gisata c'umutekano. Umuntu umwe yarayishwe atewe grenade ku mutumba Gasenyi komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Amakuru dukura kuri uwo mutumba atumenyesha ko yoba yishwe ahogwa ko yoba ari umurozi. Ni nkuru twateguriwe na Rachel Kagisi. Uwo muntu yarayishwe atewe grenade ku mutumba Gasenyi muri komine Buganda n'umutama w'imyaka 60 azwi ku izina rya Michel Habonimana. Amakuru dukura mu bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba avuga ko hari nk'igihe cy'isaha 4 z'ijoro aho bumva grenade ituritse bashobadukira rimwe baja kuraba basanga iturikiye ku ishure nshingiro rya Bumbiri aho uwo mutama yarasanzwe arara izamu. Abo banyagihugu bavuga ko baciye basanga iyo grenade yahitanye uwo mutama ariko bavuga ko abo bayiteye batashoboye kubamenya. Abajejwe intwaro muri komine Buganda bavuga ko uwo mutama yoba yishwe ahorwa ko ari umurozi. Amatohoza akaba yatanguye gukorwa kugira hamenyekane abagandaguye uwo mutama. Uwo mutama akaba abaye umuntu agira indwi yishwe yagirizwa uburozi muri uno mwaka mu ntara ya Cibitoke aho batatu bishwe muri komine Mugina, umwe muri komine Bukinanyana na babiri muri komine Mugwi. Rachel Kagisye hari umwana w'imyaka 13 azwi ku izina rya Jean Dodier Iteriteka yitavye Imana ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri ahitanywe n'igisasu ntezwa ntoke bita grenade caturikiye mu nzu aho yariko atora ibiharage. Umuhisi yarasanzwe yiga ku ishure shingiro rya Nkome ya kabiri. Iryo bara naryo ryabereye ku gacimbiri Dengo umutumba Burenza muri zone na komine Kiganda y'intara ya Muramvya. Omeri Ndikubwayo mustanteri wa komine Kiganda aremeza ayo makuru akavuga ko se w'uwo mwana ubu ari imbere y'inyamiramabi kugira akoregwe dossier kuko yaratunze ikigwanisho atabifitiye uburenganzira. Mu gihe kandi abajejwe intwaro bari bahimirije abanyagihugu bose batunze ibigwanisho kubisubiza ku bugombe bwabo. Uwo mutware agabisha abo bose batabisubije ko bafashwe bazohanwa vy'akarorero. Nayo mu gisata c'agateka kazina muntu inama y'umutekano ya ONU itegerezwa kwama itanga inyigisho zishemeye ku bibazo vy'umutekano n'agateka kazina muntu mu Burundi. Ivyo biri mu itangazo ryashizwe habona kuri uyu wa kabiri n'ishire hamwe rijerwa agateka kazina muntu Human Rights Watch. Inyuma yaho inama y'umutekano ikuriye Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyama vyigwa nayo. Human Rights Watch kabona ko iyo nama itari kwiye gusamazwa canke gutega ubwoba na leta y'u Burundi. Mu winga bw'ivyuma bwiye yuko iyo nkuru itarashobora kuboneka turaza kuyisubiramwo ni twayibona. Reka batumirira amate tubandanye. Begi nahi nahi irihe Bengu butungane burihe RPA
RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Abantu benshi bafungwa yo kukadenderezo. Abana bariko bafatwa mu mukwabu ugamije gutuza abana bo mwibarabara mu ntara ya Ngozi bafunzwe mu buryo butabereye uretse ko ivyumba bapfungiwemwo mu gashoka komisariya y'igipolisi Ingozi birimwo abanyororo b'umurengera abo bana bafunganywe n'abantu bakuze ni inkuru twateguriwe na Emmanuel Ndayishimiye. Abo bana bo mwibarabara bafungiwe mu gasho k'igipolisi cy'Inyamirama bipeji mu gisagara ca Ngozi barenga 50 mu gihe ako gasho kagenewe abafungwa 35 gusa. Ako gasho gafise ivyumba bitatu. Icumba kimwe kigenewe abana bari munsi y'imyaka 18 bita abaminere 5. Icumba ca kabiri naco nyene kigenewe abakenyezi 5. Icumba ca gatatu bita sare commune kigenewe imisori irenze imyaka 18 be n'abagabo kikaba gifise ubushobozi bwo kwakira batarenga 25. Abo bana bafa kuri uyu wa mbere bakaba bafunganwe n'abakuze. Muri ako gasho k'igipolisi cy'Inyamirama bipeji ibitigiri birarenze kure kuko abafungwa bose ubu baba 100. Abaharanira gateka kazina muntu mu karere k'uburaruko nibemerewe kubonana nabo bana babwirwa ko abo bana bazoca basubizwa mu miryango yabo. Abo bana bafashwe mu ntumbero yo gukura abana bo mwibarabara mu gisagara ca Ngozi. Mu vyabo bana bagirizwa harimwo n'ubusuma. Twarondeye Epipode Baranyikwa buramatari w'intara ya Ngozi. Telefone yiwe yamagara hakaburu witaba. Emmanuel Ndayishimiye ya nkuru twabemereye irabonetse reka tuyisubiremwo. Inama y'umutekano ya ONU itegerezwa kwa mitanga inyishu zishemeye kandi ku gihe ku bibazo by'umutekano n'agateka kazina muntu mu Burundi. Ivyo biri mu itangazo ryashizwe habona kuri uyu wa kabiri nishira hamwe rijejwe agateka kazina muntu Human Rights Watch inyuma yaho inama y'umutekano ikuri Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyama vyigwa nayo. Human Rights Watch ikabona ko iyo nama itari kwiye gusamazwa canke gutegwa ubwoba leta y'u Burundi. Ibiri muri iryo tangazo na Trésor Niyongabo. Amakoraniro y'inama ya ONU ijejwe umutekano ku bibazo by'u Burundi yagiye arangwa n'imvugo zirimwe ibihushane n'inyishu zidatangwa ku gihe mu gihe leta y'u Burundi n'ibihugu bicuditse hamwe bidasiba kugerageza kunigira mu menshi isuzuma ry'ibibera mu Burundi. Ayo niyo majambo yashikirijwe na Louis Charbonneau uwarongoye igisata c'ubuvugizi ca Human Rights Watch mwishira hamwe mpuzamakungu ONU abona ko ingingo yo kuri uyu wa kane Kigarama yo gukura Burundi mu bihugu bikurikiranwa hafi inama ya ONU ijejwe umutekano muri kino gihe irongowe na Afrika y'Epfo ifise ubutumwa budahumuriza kandi igihugu kiri mu bihe bitoroshe. Mwitangazo ryashizwe habona kuri uyu wa kabiri Human Rights Watch imenyesha ko ivyegeranyo vyagiye biratangwa n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres bitigeze vyubahiriza igihe vyinshi mbere bigasiba canke bigahebwa burundu mu gihe Burundi bwari bwegereje amatora yo muri Rusama 2020. Human Rights Watch imenyesha ko amakuru yo kwizera yaronse yemeza ko ivyo vyategwa nuko leta y'u Burundi yari kwitera ubwoba ishira hamwe ONU iribwira ko ishaka guhagarika ibikorwa vy'uwahoze aserukira iryo shira hamwe mu Burundi Michel Kafando kugezaho wenyene afata ingingo yo gutanga imihoho muri Gitugutu 2019. Gushika ubu Michel Kafando akaba atarasubirizwa kandi nibiro yararongoye bitegekanywa kugagwa imbere y'ukwezi kwa Kigarama 2021. Vyongeye Human Rights Watch ivuga ko icegeranyo c'ibiro vy'umunyamabanga mukuru wa ONU casohotse muri Munyonyo kiterekana neza uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi kandi ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ridasiba kwiyongera. Ico gihe iryo shira hamwe ryari ko rishikiriza umukenyuro ritegekanya gukoresha kugira ngo rigondoze leta y'u Burundi kugemerera kubandanya rikorera mu Burundi. Human Rights Watch iranegura kandi ukuntu ivyo biro vyagumye bidatomora neza ibisabwa kugira
Burundi bukugwe canke bugumizwe mu mugwi w'ibihugu vyigwa n'inama y'umutekano ya ONU. Ivyo biruko mu giheranyo c'umugwi ujejwe gukora amatohoza ku Burundi co muri Nyakanga 2020 cemeza ko ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu rishobora mbere no gufatwa nk'ubwicanyi bw'agahomerabunwa ryabandanije mu 2019 no mu 2020. Human Rights Watch yemeza ko umutekano muke, ubwicanyi, inyuruzwa, ihagarikwa ridaciye mu mategeko bikibandanya mu Burundi, naho abarundi bari bizeye ko umukuru w'igihugu mushasha agiye guhindura ibitari bike. Human Rights Watch ibona ko rero inama nkuru y'umutekano ya ONU itari kwiye gukura kwijisho Uburundi mu bijanye n'agateka kazina muntu. Iyo nama ngo yari kwiye kwitwararika nyabuna ihohoterwa ribandanya n'ibibazo vy'ubutungane mu Burundi. Human Rights Watch isaba kandi ONU gutanga ku gihe ivyegeranyo bishemeye bivuga idonido uko umutekano n'agateka kazina muntu vyifashe mu Burundi mu makoraniro yo kwihweza ibihugu vy'akarere k'ibiyaga binini n'ivyo muri Afrika yo hagati. Trezor Niyongabo arakenuye mu gisata ca politike ugufunga abana bo mwibarabara siyo nyishugira ngo ikibazo c'abana gikemuke kuko agasho kabakwegera mu bugizi bwa nabi. Ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira. Uyo munyepolitike aratanga iciyumviro ciwe kijanye no gutunganya neza amatongo yo kurimamwo kugira ngo imiryango y'abarundi ibeho neza. Ku bwa Frederic Bamvuginyumvira iyo niyo nyishu nziza ku kibazo c'abana bo mwibarabara. Tumukurikire. Ahanini ku bwacu dutegera yuko iki kibazo cazananye bwa mbere n'intambara iri mu Burundi kuva mu 1993 aho abavyeyi bapfa bagasiga abana ku ngoyi, abana bakabura iyo baja, bagenda kwa base wabo cyangwa kwa banyinabo bagafatwa nabi, ugasanga baciye bomoka bakaja mwibarabara kuko atabundi bukiriro bafise. N'uyu munsi murabibona, muribuka kajya kana kakubiswe jo bundi kubera ko ukareza atari nyina karahatswe ntawuzi uyo kari, ariko burya amaherezo kaca kavuga kati inzira ni mwibarabara. Rero ico kibazo c'abana bo mwibarabara ko abapolisi babafata siyo nyishu namba, kuko uko babafata niko baza barimwo barabara mu bugizi bwa nabi, kuko bazotabamenyere uwo munyororo. Umwana mu bisanzwe ikibanza ciwe si mwibarabara, umwana ikibanza ciwe ni mwishuri. Leta rero ico yobwirizwa gukora nuko yabwirizwa bwa mbere kumenya abana bose bari mwibarabara, hanyuma ikabatorera inyishu mu ruhande rumwe, kabashira mwishuri, karondera aho barara, ariko mu rundi ruhande kuryanga ico kibazo ntikibandanye, babwirizwa kwiga ingene biga ikibazo kijanye no kubeshaho imiryango y'abarundi, no kuvuga kubakura mu matongo arya takimera bakabashira hamwe, amatongo bakahingura bakayarima kijambere, hanyuma n'abanyagihugu nabo kagenda bakaba mu miji bakaza bararima ayo matongo bafashijwe n'abahinga. Ubwo nibwo buryo bwonyene niyo nzira ku gihugu gifise ubutaka buto nk'u Burundi yoshoboka, ahandi ntibishoboka. Kubapfunga sinyishu bizoguma ahubwo baguma biyongera. Uguhonyanga agateka kabaharanira agateka kazira muntu mu Burundi vyatumye abenshi muri bo bahunga igihugu, ivyo bigatuma igihugu kitakironka intererano yabo mu bisata bitandukanye. Ishikirizwa n'umuyobozi nshingwabikorwa vy'urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi CBDDH Elali Nibizi amenyesha ko naho bamaze imyaka myinshi mu buhungiro bazobandanya bakora kugira amahoro agaruke mu Burundi. Tumukurikire. Imyaka 5 y'ubuhungiro kuba ahantu agateka kazina muntu birafise ico yimwe abarundi. Abantu bagiye mu buhungiro bari bafise amabanga, bari bafise ibikorwa bakora, ibikorwa bikomeye cyane byo guhimiriza leta, byo gufasha mu gushiraho amategeko, mu gukora amapolitike, mu gukora intumbero y'ibikorwa by'igihugu mu bisata bitari bike. Aha rero intererano twatanga ubu ntitukitanga, ngabo cyane cyane ingorane suko turi mu buhungiro. Ingorane ni cyadutumye tuja mu buhungiro, icyo naco kiriko kirawuza abari mu gihugu biba mugabo aho bogiye gutanga intererano bakabima uburenganzira bwo guhamya agateka kazina muntu. Umuntu agize gacavuga ngo yerekane ico leta iri kwirakora nabi aba yitwa ko umugumusi, ntibaheze ngo batumire mu manama no kukuntu bama bacunzwe. Urumva rero yuko icyatumye duhunga cyagatotezo guhungabanya mu gateka kacu, kutaronka ubwo burenganzira bwo guhamya agateka kazina muntu. N'ubu bari mu Burundi kirababoshe
barahari mugabo baraboshe cyo ikintu rero gikomeye cyane ibyibwa biribwa ntibari buzindura ahubwo tubwo twitwa ko tugifise aho tuvugira izo nizo rero ngaruka zaho tugiye mu buhungiro mugabo cyane cyane ikindi naco ni ingambi yacu intumbero yacu umuntu agira ati tumaze imyaka myinshi mu buhungiro umuntu abategereza kwiyumvira ingene yobandanya igikorwa cyo guharanira agateka kazina muntu naho ubuhungiro bugoye turwana kugira ngo turonke amahoro kuko cyane cyane ubuhungiro ntibwire ngo turiko tubukoreramo kuko ari ubwo kugumamwo no kuraba ingene amahoro yaboneka mu Burundi twebwe ikintu kiduhagaze ku mutima kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa 9 Kigarama aho makungu ahimbaza umunsi wahariwe abaharanira agateka kazina muntu. Tukiri muri ico gisata nyene c'agateka kazina muntu ugwaruka n'abakiri bato bari ngo bakwiye kumenya ko aribo bafise uruhara ruhambaye mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina na cane cane ayakoregwa abakenyezi n'abigeme. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe mu kiyago cari catunganijwe kuri uyu wa 3 n'umuhari inamahoro uhurikiyemwo abarundikazi bahunze igihugu cabo c'amavukiro. Uwo muhari wariko usozera iryo sekeza ryahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ukaba wasavye ugo gwaruka gukora bimwe biboneka mu kugwanya ayo mabi. Mu binga bw'ivyuma tugiye yuko iyo nkuru itarashobora kuboneka ejo aho bukera niho kandi hazosozegwa isekeza ry'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi afatiye ku bitsina. Ejo rero aho bukera kwigenekerezo rya 10 Kigarama amakungu azohimbaza isabukuru rigira 72 ry'umunsi wahariwe agateka kazina muntu. Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa 3 n'umushikiranganje wo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu yamenyesheje ko ikiza c'umugera corona catumye imigambi y'amakungu ijanye n'ico gisata idashobora gushikwako kubw'umushikiranganje Imerde Sabushimike ngo nakaryo keza ko kwibukanya ko Uburundi hari byinshi buhurirako n'ibindi bihugu mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Kurikira umushikiranganje Imerde Sabushimike. Kuri wa 4 igenekerezo rya 10 Kigarama Uburundi buzifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza isabukuru y'imyaka 72 ihemejwe umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu. Umwaka wa 2020 warakozwe ko cyane n'ingaruka mbi riturutse ku kiza ruhonyangana coronavirus cyahungabanije amahangiro y'isi yose yari yiyemeje gushikako kanatsinda ntitwanashitse ko mu gihe hoba hakiri ubusumbasumbane gukumirana hamwe no kwinubana. Uwo munsi nakaryo keza ko gusubira kwemeza akamaro k'agateka kazina muntu abantu bose bifuza gushimangira kuri ako kamaro ko gushigikirana kw'ibihugu byo kw'isi yose no kwibukanya ko hari ibyo duhurirako kandi dusangiye nk'ibiremwa muntu. Turashima ko mu gihugu cacu isekeza ryo kurwanya ico kiza ryatangujwe na leta y'u Burundi ryerekanye akamaro igashobora kubuza ko kibandanya kirandagata, kandi naho Uburundi bwari mu bihe bitoroshe bwarashoboye gutunganya neza amatora mu mwidegemvyo mu muco no mu mutekano ntangere. Byatumye hashigwaho inzego nshasha n'ikimenyamenya inama ijeje umutekano kw'isi yaraye ifashe ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bifise ibibazo vya politike. Ngaha iwacu ibirori nyamukuru byo guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wari wagateka kazina muntu bizobera mu ntara ya Bujumbura ku mugwa mukuru wa komine Nyabiraba kwigenekerezo rya 10 Kigarama 2020 ku civugo kivuga kiti duharanire agateka kazina muntu mu guhangana n'ikiza coronavirus. Duhamagariye abene igihugu bose guhimbaza uwo munsi mukuru kuzirikana nuko wababera isoko ry'umugenzo mwiza wo kubahiriza agateka kazina muntu. Ugwaruka n'abakiri bato bari bakwiye kumenya ko aribo bafise uruhara ruhambaye mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina na cane cane ayakoregwa abakenyezi n'abigeme. Ivyo ni bimwe mu byashikirijwe mu kiyago cari catunganijwe kuri uyu wa 3 n'umuhari inamahoro uhurikiyemwo abarundikazi bahunze igihugu cabo c'amavukiro. Uwo muhari wariko usozera imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ukaba wasavye ugo gwaruka
ugwaruka gukora bimwe biboneka mu kugwanya ayo mabi. Ni nkuru twateguriwe na Josiane Muzaneza. Muri ico kiyago cari catumiwamo hanini abakiri bato abari bagitunganije bashimikiye cyane ku ruhara rw'ugwaruka harimwo n'abavyeyi bakiri bato mu kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina na cyane amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Esperance Bantegeye Haga ni cegera c'umunyamabanga mukuru w'umuhari Inamahoro. Uri impunzi ugorwa na twinshi na cyane abana dufise abajene barakenera twinshi, hanyuma ugasanga iyo bariko barakora baja kurondera ubuzima, bagakora mu bubare, bagakora handi hose, birashobora gushika nk'abakoresha canke abakiriya muri ubwo bubare baratumye bakorerwa amabi cyane yo gushurashutswa, hanyuma bagatwara inda batifuje, bakavyara abana batagira uko barera na cyane muri ubu buhungu. Hanyuma igituma twatumye abajene ni kugira ngo ayo mabi ahera kuziko abajene bakure bazi icari c'amabi, ubwoko bwayo, ikituma ayo mabi, inkurikizi z'ayo mabi, hanyuma baveho bigiriye inama y'ingene boyagwanya guhera bakiri bato. Ico gikorwa rero hariho abamaze gutangura kugishira mu ngiro. Muri bo harimo umupfasoni Yarine Munezero asanzwe anari muri uyo muhari, nk'uko abimenyesha ngo baramaze gutangura kwishira hamwe kugira ngo begeranye bamwe mu bigeme batwariye inda mu buhungiro hamwe n'abakenyezi batanywe uruvyaro nabo bubakanye. Intumbero nk'uko yabandanya bishikiriza ngo akaba ari ugushobora gufasha bene abo bahuye n'ivyo bibazo kwibeshaho be no kubeshaho imiryango yabo muri bike bashoboye. Abo bana b'abakobwa bavyaye bafise ingorane kenshi zuko usanga bataronka ico bagaburira abana, kuko ntibashobora kuja ku kazi ngo bakore badafise uwo basigarana uwo mwana wabo. Urumva bari intambamye ikomeye cyane, bigatuma rero bihebura canke baja mu busambanyi batwaye nabo bana, baca bigisha abana babo abahetse ingeso mbi. Nivyo rero twavuze tuti tugomba kuja hamwe tugire nk'umuryango umwe, kuko turi hamwe ashobora kumunsigaranira nka jewe nkamusigarana akaja gukora, yataha ku mugoroba akamuhitana, tukaba dufashije uwo mwana kugumana n'uwundi mwana wanje akumva ko ari mu muryango atatawe, n'uwo nyina we wagiye gukora agakora umutima uri munda kuko azaho yamusize. Naho yari intambwe ikiri ndende, umuhari n'amahoro umenyesha ko ugiye kurushirizaho guhimiriza no kwigisha ingene ayo mabakorerwa abakenyezi n'abigeme yotuzwa burundu, bahereye na cyane mu bihugu batsemwe ubuhungiro. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri www.rpa.be. Amakuru ya RPA marashobora kandi kuyaronswa mu yasavye ku murongo wa WhatsApp kamenyetso ko guteranya 49 151 amajana 294 amajana 348. Ano makuru reka tuyabandanyize mu gisata c'intwaro. Amakungu yahimbaje umunsi wahariwe kugwanya ibiturire. Uburundi ni kimwe mu bihugu vyiziziwe n'ibiturire ku isi, naho bwashizeho inzego n'amategeko yo kugwanya ibiturire. Mwitangazo ryasohowe n'ishira hamwe Oricom kuri uyu wa kabiri basigura ko ibintu vyifashuko kuko abategetsi ivyo bavuga biherera mu majambo. Dukurikire Gabriel Rufiri arongoye Oricom. Mpuzamakungu ONU ryarashizeho amasezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire. Ayo masezerano yagiyeho afise intumbero yo guhamagarira ibihugu kugira ngo hagwanywe ibiturire. Amasezerano amaze kujaho, ibihugu n'Uburundi bwarashizeho amategeko n'inzego, mbere amajambo ubutumwa n'imigambi birajaho kuva mu mwaka 2005, ariko kubera inguvu abasuku bacu mbere benshi umuntu asanga ari ababandi bafise, kugwanya igiturire vyaranse ko bishobora kuba ikintu kigaragara ikimenyamenya. Ibi vyo kwerekana ubutunzi abasuku bafise, la declaration du patrimoine, bivugwa n'amategeko yose guhera mbere bagiye mu mabanga yabo mu minsi tarenga 15 bateza kuba berekanye ubutunzi bwabo. Mugabo ntavyo barakora, kandi ivyo bikorwa kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku munyabigega wa komine n'abantu bose bashizwe n'iteko ry'umukuru w'igihugu. Ivyo rero murumva yuko ari kibazo gihambaye cyane. Ikigira kabiri nico bita gutunga bitagaragara yo bakuye ubutunzi. Ivyo naho amateka bivuga nta numwe aragera bibazwa
mu Burundi ngaha makino gihugu cyacu. Ikigira gatatu nivyo bita egeza ubutunzi, nivyo caha nticigera gihanwa kandi amateka bivuga. Nico gituma kugwanya giturire mubona amajambo avugwa ugasanga ntarakimwe kija mu ngiro, kandi abasuku bantu barinda kubivuga ngo twebwe turagira bibonekera he? Bibonekera mu bikorwa biba bikorerwa mu gihugu. Aha mu gihugu cyacu raba ingene amabarabara ameze, raba amazu usanga abantu bakorera leta ari bupangira leta, ari ubwo leta niza gupangira bayikorera. No kuvuga ibintu byaracuramye kubera abasuma bafise inguvu zikomeye cyane. Uburundi ni kimwe mu bihugu 10 vya mbere vyugarijwe n'ubukene kw'isi kubw'ivyigwa vyishira hamwe Transparence Mondiale vy'uno mwaka. Icivugo mpuzamakungu c'uno mwaka ni twese tugwanye, twese tunywane, dusubizeho ubuntu. Tuandanye ano makuru muri kino gisata nyene c'intwaro. Itangwa ry'ibiturire riravugwa cyane mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi. Amakuru ava mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe no kugwanya sida amenyesha ko ivyo biturire bisabwa ababa bariko barasaba ubuzi canke abasaba guhindurirwa aho bakorera kugira batunganirizwe. Ni nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesha. Igisata c'amagara y'abantu ni kimwe mu bizingamitswe n'igiturire mu gihugu c'u Burundi. Amaso atandukanye ya RPA mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida amenyesha ko ivyo biturire bitangishwa biheza bigashikanirwa abategetsi bo hejuru muri ubwo bushikiranganje. Ayo masoko abandanya avuga ko ukeneye akazi canke guhindurirwa hakorera ico yoba ari cose canke umugambwe wose akomokamwo kugira yishurwe neza ku cifuzo ciwe bimusaba guca ku bantu bo hejuru mu bushikiranganje. Aba masoko ya RPA yisaba komisionnaire nyaba komisionnaire ngo no baheza bagashikira umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida bamushiriye ibasha ririmwe amafaranga y'uwagomvye gutunganirizwa. Ayo masoko amenyesha ko abaganga barongoye uturere tw'ubuvuzi ntibigera bamenya ivyitangwa ry'akazi canke ihindurirwa ry'ikibanza c'akazi ku bakozi bava mu ntara imwe baja mu yindi. Abo nabo ngo aho barire biturire ni mu gihe ari umuforoma yifuza kuva nko kwivuriro rya leta aja mu rindi ariko mu karere kamwe canke nko mu gihe ari nk'uwahora ari umukozi asanzwe akaba yifuza kuba nk'umukuru w'ivuriro. Ivyo biturire rero bivugwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bitangishwa ku ngero zitandukanye. Amasoko ya RPA avuga ko nko kubaganga ari ba docteur kuri kararondera akazi mu bushikiranganje atanye giturire kingana miliyoni 5 z'amarundi. Aho ni mu gihe uwamaze kuronswa akazi ariko akaba yifuza guhindura hakorera kumvo zitandukanye uwabazi ko atanga yangana ni miliyoni 3 z'amarundi. Ku ruhande rw'abaforoma naho amasoko ya RPA amenyesha ko ukeneye guhindurirwa hakorera atanga yangana ni miliyoni 3 nyene z'amarundi. Ikindi ayo masoko yongera ko nuko naho bizuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butariko buratanga ubuzi muri kino gihe cyane ku baforoma ngo ntibahagaritse gutanga akazi kuri bashasha. Ahandi habonekera itango ry'ibiturire ni mu bijanye no gutanga impusha ku bashaka kugurura amazu badandarizamwe imiti pharmacie. Naha nyene vyitwa kwizo mpusha zahagaritswe gutangwa ariko ziratangwa ku bashoboye kuriha igiturire basabwe. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida uravugwamwo kandi ubundi buryo bwo gutangisha ibiturire. Aha amasoko ya RPA atanga akaruro kubijanye no gushira abantu bavuye hanze y'u Burundi mu mahoteli kugira babanze basuzumwe ikiza ca corona imbere yo kuja mu mihana. Abashirwa muri ayo mahoteli baridoza katari gake ko bagumizwa y'igihe kinini batarabaha inyishu z'ibipimo gutyo abakomeye batahe. Amasoko ya RPA mu bushikiranganje avuga ko ivyo bikorwa mu ntumbero yo kugira abanyina amahoteli binjiza amafaranga menshi, amafaranga baheza bagahako abategetsi bo hejuru mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Kuri ivyo biturire bivugwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida, RPA yarondeye umushikiranganje Dr. Tade Ndikumana ariko ntiyitavye telefone yiwe. Abantu 18 nibo baheruka gutoga umugera wa COVID-19 mu Burundi mu bipimo 2281 vyakozwe mu ndwi twaraye dusozereye. Mu cegeranyo cashizwa habona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuwandwa ikigaramo uyu mwaka cerekeye ivyo kugwanya umugera wa corona. Ubwo bushikiranganje bwamenyesheje ko abo bantu batowe umugera bose arabaje bavuye hanze y'igihugu. Ubwo bushikiranganje bukabandanya bumenyesha ko mu bantu 1069
n'amajana 891 bamaze gupimwa umugera wa corona mu gihugu kuva habonetse umuntu wa mbere afise uwo mugera mu kwezi kwa ntwarante uyu mwaka. Abantu amajana 716 nibo bamaze gutogwa uwo mugera gushika uyu munsi. Umuntu umwe gusa niwe amaze guhitanwa n'uwo mugera nkuko bivugwa n'ubwo bushikiranganje. Ni mu gihe ishirahamwe Caritas ryegamiye ishengero Gatolika ryo ryamenyesheje ko umugera wa corona umaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 10 mu Burundi. Ikibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura coba caja kubakwamwo inyubakwa y'ubudandaji nini ya kijambere Mal. Ivyiyo nyubakwa bikaba vyari ku numero 8 mu vyari bitegekanijwe ko vyigwa mu nama y'abashikiranganje yo kuruno wa gatatu. Numugambi washikirijwe n'umushikiranganje wa mbere, ivyo nawe yabikoze bisabwe n'ishirahamwe ry'amabanki yo mu Burundi kumwe n'inani z'abagwizatunga ABEF. Iryo soko rikuru rya Bujumbura ryahiye mu ntango y'umwaka wa 2013. Kuva ico gihe imigambi yose yo kuyubaka yahereye mu mvugo. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanye ikigabane ca kabiri ca kino kiganiro. Humura Burundi. Mu kigabane amagara soko ry'ubuzima mwama mukurikira imisi yose kuwa gatatu. Uno musi batuganira kubijanye n'indwara y'uruhererekane mu miryango bita drepanocytose mu rurimi rw'igifaransa, naho atamuti ifise gushika ubu. Turaja kubona uko bayipfufahaza cane icokogwa mu kuyigwanya. Kino kigabane twagiteguriwe na Onesime Dushimagize. Amagara soko ry'ubuzima. Amagara soko ry'ubuzima ni ikiganiro gica irya nino indwara zitandukanye, ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko ry'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Tubaramukije inshuti bakunze b'ikiganiro amagara soko ry'ubuzima. Drepanocytose indwara tugira turabe hamwe no munsi, indwara abantu benshi bataramenya ariko idasiba kwiha inkumbi kuko atamuti ifise. Muri kino kiganiro turi kumwe n'umutumire muganga Juvenal Habarugira. Aratubwira uburyo abaganga bayipfufahaza na cane uburyo bwiza bwo kubuza kibandanye ihererekana mu miryango kuko ari indwara abantu bavukana. Onesime Dushimagize nabateguriye kino kiganiro, ndabahaye ikaze. Muganga Juvenal ndabaramukije. Mwaramutse neza Onesime. Iyi ndwara drepanocytose mu Burundi irahari? Murakoze cyane. Iyo ndwara bita drepanocytose ni indwara igwiriye cyane muri Afrika, cyane muri akarere k'ibiyaga binini, mu Burundi, muri Kongo no mu Rwanda. Gusa abenshi ntibarayimenya kandi hitana abantu benshi. Mu 2007 hari ikigwa cyakozwe mu bitaro Rwakarede gikorwa n'umwarimu Kariyopyere Claver afatanyije n'umuganga yitwa Manirakirimab, cyagaragaje ko abana 32.6% bavuka muri Rwakarede ico gihe bari bafite iyo ndwara ya drepanocytose. Bigaragaza ko iyo ndwara irahari. Iyi ndwara imeze gute, ifata gute, ifata bande? Kugira ngo utahure iyi ndwara neza bisaba kubanza gutahura inkomoko yayo. Ni indwara umuntu akura ku bavyeyi biwe, kwa se no kwa nyina. Ubu ni mu bisanzwe iyo umugore n'umugabo bagize mariage bakavyara umwana bamuha umurage, ico twita heredité, umurage uva kwa se n'uva kwa nyina mu bigizana mu maraso yiwe. Uwo murage rero bamuha ku buryo bumeze nk'umukandara. Uwo mukandara rero ubugizwe n'amafundo 23. Umugabo atanga umukandara uriko amafundo 23, umugore agatanga umukandara uriko amafundo 23. Mutahura umukandara twafasha kuva kari ni ikintu twita chromosome mu gifaransa. Chromosome niyo mikandara ibiri, umugabo atanga umukandara wita chromosome uriko amafundo 23, umugore akagira gutyo nyene. Ifundo rya nyuma misi yose gerekana igitsina, niryo rizana igitsina kwa umuntu gucanka umukobwa bivanye n'amafundo yahuye yo ku mugore n'iryo ku mugabo. Iyi ndwara rero bita drepanocytose ni indwara ikomoka kuri iyo mikandara papa na mama w'umwana bahaye umwana ari umurage. Iba ari ifundo rya 11 riba rifise ubumuga kuri bose.
ipfundo rero rya 11 ku mugabo na pfundo rya 11 ku mugore niryo riba rifise ubwo bumuga no kuvuga iryo pfundo riba rigizwe n'udutafari tubiri agatafari kagwaye n'agatafari katagwaye haba kwase no kwa nyina hanyuma yageze rero kuvyara urumva ko umugabo atanga igice umugore agatanga igice uwo mwana rero agize amahigwe agatora agatafari gakomeye ko kwase n'agatafari gakomeye ko kwa nyina avuka ari umwana atagira iyo ngwara ari muzima ariko agize amahigwe make yo gutora ka gatafari kagwaye ko kwase n'agatafari kagaye ko kwa nyina akaba arivyo bamuhereza acavukana ya ngwara ku buryo bweruye hari n'igihe rero ashobora kugira amahigwe no yita amahigwe mugabo adashemeye akatora agatafari gakomeye ko kuri umwe n'agatafari kagwaye ko kuwundi mu ico gihe acagenda niyo ngwara cyo kumwe na se na nyina atana kimenyetso na kimwe kindi afise cayo kiretse ibipimi mugabo mu ico gihe nawe agize mariage agahura n'undi muntu agwaye afite ako gatafari kazima n'agatafari kagwaye yakuye ku bavyeyi biwe bagize mariage bica biba kwa kundi mu ndabivuga ya ngwara iraza umucakane c'abana bavyaye iyo ngwara rero bita drepanocytose ni ingwara ikomoka ku iryo pfundo ry'11 rifise ubumuga haba kwase no kwa nyina hanyuma igice cyo kwase n'igice cyo kwa nyina kigwaye akaba arico bahereje uwo mwana mwico gihe rero nta kundi babimeze uwo mwana urumva abagize amahigwe make tubwira Imana aravutse gute hamenyekana ko umwana afite iyo ngwara murakoze cyane nakubwiye ko iyo ngwara ni ingwara igwiriye mu karere k'ibiyaga binini nubwo benshi batabizi ibimenyetso nyamukuru kugira ngo mu bitahure reka tugende tubiraba ko umwana agenda kura niho uza kubitahura ni naho n'abatwumviriza bashobora kumenya neza bati mbega uyu mwana yoba koko afise ubwo bumuga byo biri ngomba ko tumupimisha mu by'ukuri umwana akivuka mu mezi 3 ya mbere nta kimenyetso na kimwe agaragara ko ari umwana muzima nk'abandi bose ariko kuva ku mezi 3 umwana batanguye kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko iyo ngwara ifise agatangura gukama amaraso agatangura kuvyimba ku ntoki ku biganza hejuru ku dukonjo no ku birenge akavyimba ku buryo ukoze ko ababara agatangura gukama amaraso cyane niyo ibyo tubabona bibonye hari ikintu kitabesha aba ari umwana akunda kurira ku buryo budasanzwe kuko aragira igihe nkuko nza kubivuga aragira igihe imitsi itwara amaraso ikaziba iyo rero izivye we ntavyubona uri nyina w'umwana canke uri se wiwe ariko ararira nkuko bari ikintu kimwe kiramurya akarira ku buryo nyene ubuguti uyu mwana abaye ikivyukuri kuko nta agenda agira episode agira ibihe arira bidasanzwe bigatera nuko kuvyimba utuganza n'ibirenge bigatera nuko kuzara kama amaraso ni bimwe mu bimenyetso simusiga vyerekana yuko uwo mwana ashobora kuba afise iyo ngwara aho turi mu mezi 3 gushika kuri 6 bitarenga imyaka 2 amaze kurengana amezi 6 ivyo bimenyetso mvuze biba bimaze kwigaragaza cyane kuvyimba ibirenge n'ibiganza ku dukonjo ico gihe aravyimba ivyo bihima ndi kuvuga ukoze ko kumva umengo arashusha hakababara cyane yamaze gutangura gukamba cyangwa atambuke arumva ko ababara rimwe rimwe bishobora kuzanana no kuzarashuha agwara hato na hato agwara inkorora agwara grippe agwara za mugiga yama mu bitaro muri make amaze gushikana hafi y'imyaka 4 gushika kuri 6 hari ibindi bice vyiyongera ko bidasanzwe aratangura akagwara amagufa agatangura akagira infection hari rimwe microbe zikijamo akabura canka akamubabaza cyane ku buryo yumva mu ngingo hose mu maguru mu maboko we abamaze kumenya kuvuga yumva gumababara ku buryo budasanzwe bigatuma umwana utamusinzirana ashobora no kubabara mu ruti rw'umugongo cyo twita colonne vertébrale mu gifaransa nabwo bushobora gushikirwa cyangwa amagufa yo mu kiyunguyungu nayo amubabaza cyane kuko amaraso ntabwo abashikamo neza iradiyo y'abanyagihugu siyo radio yako siyo radio yangu ni radio ya Muganga Juvenal Habarugira avuga ko kubabara guterwa n'uduce tuba turi mu maraso bita globule rouge dutwara umwuka oxygene duhindura iforoma iyo umuntu afise iyo ndwara mu gihe dusanzwe twiburungushe nk'umudenesi canke ibuye ry'umunana ku mugwayi wa drepanocytose iyo foroma irahinduka tukamera nk'umuhoro canke urukero bituma uwo mwuka oxygene utabugitembera mu maraso ivyo rero bica bituma umugwayi asinzikara nkuko muganga Juvenal abitwiganira ico gihe urumva ko gutembera mu mitsi itwara amaraso bica bigorana amaraso agasa nkayavuze imitsi ikaziba ahari kuja wa mwuka urumva ko ntubukigiye ni nayo mpamvu hambavu yuko uwo mwana ababara hambavu yuko aguma kama amaraso kubera ngo buce bitabura urubiro byo bamurafa acagira ibindi bibazo bikomeye nko mu bwonko kubera umwuka utagishikamo arashobora kugira ibisahuzi mwe bita confusion mu gifaransa agatakaza ubwenge akaba paralize nko ku myaka 4 5 6 ugasanga umwana yagize ico bita
accident vasculaire cerebral AVC muhuni tubimenyereye ku bantu bakuze bagwaye hypertension canke ibindi ariko uwo mwana we aragira paralysie ku myaka 4-6 ugasanga avyutse mu wanyuranye ugasanga avyutse ukuboko atagukontorora kuguru ntagukontorora ugasanga umwana byamunaniye ko avuga indome ikanaka bikanga zitobora cyangwa ugasanga umwana ahora amenya mu ishure bikanka kubera ko wa mwuka utagishobora gushika aho wagomba gushika sivyo gusa rero ashobora kuza n'ibindi bimenyetso byinshi ko umwana agenda arakura amaze gushana hafi y'imyaka 12 amagufa arashobora kumanyagurika akavunguka cyane amagufa y'amaguru aha mu iteranirizo ry'ikiyunguyungu cyangwa mu ngingo aco twita articulation amagufa akamugora akavungagurika kubera ko amaraso n'umwuka wa oxygene bitagishikamo neza sivyo gusa ashobora kubura amaguru akabura amaguru kubera ko hari epfo amaraso atagishikamo neza hakirabura agatangura kubura canke yagira gakomere nkihute gukira kubera ko amaraso atabashikamo neza ngo azane ivyangombwa ico nibagiye kubabwira nuko mu misi ya mbere ko tunashikira niyo myaka mu misi ya mbere ujya mwana akirira nko ku mezi 3 hari ikindi kimenyetso usibye kuvyimba intoke no kuvyimba ku maguru usibye kurira no gukama amaraso aravyimba mu nda igice bitigisyo rate mu gifaransa akavyimba igitigu kubera ko biko vyakira aya maraso arimo arapfa bikora cyane na kandi navyo bitarimo biraronka amaraso ahagije birashika rero ugasanga navyo byatanga kuvyimba ujye umufyonze mu nda uvume muri kibuye giteretsemo ico twita splenomegalie na hepatomegalie mu gifaransa navyo n'ibindi bimenyetso biza kare rero no muri iyo myaka 12 usibye kuvyimba itigu kuvyimba ico gisyo kuvungagurika amagufa cyane yo mu ngingo no ngaha ku mukiyunguyungu ashobora no kugira ibindi bibazo bikomeye amaso akaziba kubera ko hari udutsi tumeneka indani agahuma kubera ko habayemwo ukumeneka kw'imitsi amaraso mva yabuze ukuntu atembera neza akamuviramo uruhumye n'amafyigo ashobora kuziba akagisha bita insuffisance rénale kuri iyo myaka 10 urumva bakiri umwana muto mu ugasanga inzigo ziwe zazivye umutima urashobora kuvyimba bivuye kubera kwagukama amaraso zirutavana ko biguma bigaruka amahaha nayo kandi ashobora kononekara bivuye kubera ko amaraso adatembera neza kandi naho nyine amaraso adashikamo nkuko byari bihagije ndaburiye inkurikizi ingene biva mu bica hanze hari uburyo bwo kumufasha kugira ngo umwana ashobore kubaho kuvuga ko no munsi hari umuti burundu wotuma iyo ngwara ikira no bambabeshe ni ingwara kwiza umunsi atamuti burundu kwisi irabona ariko umuntu ayigwaye ashobora kubaho imyaka 200 30 40 bivanye naho igihugu kigeze mu iterambere ry'ubuvuzi no kuvuga iki ubu mu bisanzwe ikintu gifasha mwe nabo bantu cona tuma mbere iyo ngwara igabanuka mu gihugu ni ukubanza gupima buri mwana wese avutse ko iyo ngwara atayifise cya kabiri no gupima abantu bagiye kubaka ko ubwo bumuga batabufise batabukwiye ku bavyeyi babo nuko bataba bigaragara ko babufise mugabo bakabupima kugira ngo ba bana bazovyara icakane cabo ntikizopfe bakiri bato batarakuza imyaka 20 kubera iyo ngwara mu gukinga kugira ngo iyo ngwara ntigume igwirirana icyo umaze gukora rero umaze gupima umwana ugasanga arayigwaye hari ibintu bamufasha icambere bamufasha kubera ko hari umwana akarigwa n'ama infection akarigwa n'izo microbe izo ngwara zo kuguma gwara hato na hato nuko mucanca bakamucanca incanco zose zishoboka kugira ngo izo microbe bazirinde izishoboka muri ico gihugu ko ibihugu bivana naho kigeze donc kumuha incanco zihagije kandi bakazisubiramo mu gihe bibaye ngombwa cyo twita mise à jour de vaccin mu gifaransa ni no kumvisha abavyeyi b'umwana yuko abo bana bagomba kurya imboga n'ivyamwa kugira baronke ico bita vitamine B9 igabanura bwabo babare igatuma za ngwara z'ama infection taguma zigaruka bakumbisha abavyeyi yuko uwo mwana agomba kunywa amazi ahagije menshi kuko uko amazi agabanuka muri we uko umwuka wa oxygene ugabanuka muri we uko aja ahantu hejuru nko mu ndege dufate cyo ku misozi miremire niko amakrize y'ububabare yongera kubera ko umwuka ucugabanuka bigaca bituma rero twakuziba kw'imitsi kubera ko globule ruje ziwe zica zihinduka zikamera nk'imihwi zica zizivya imitsi uvuga ko uwo mwana rero muco mwumvisha abavyeyi biwe yuko agomba kuzarahabwa amazi akwiye agomba kurya imboga n'ivyamwa kenshi kandi agomba kumurinda kuja ahantu hatari umwuka ukwiye no kuvuga nk'ahantu hiyugaranye kave canke ahandi canke mu ndege canke mu misozi miremire ahantu hari umwuka muke aho hantu bohamurinda kumugarana ahantu hafunganye si ivyo gusa cyo bashobora kumufasha kandi no kuvura iryo kama ry'amaraso ni ukubonana na muganga kugira ngo rimwe na rimwe baze baraba yuko mu menyo mu muhogo mu mazuru tabucafu burimo bugumamwo utuma za microbe ziguma zikwiragira no kuvuga ko rero dugirisha ico twita mu gifaransa visite médicale ziri programme kugira ngo baze baraba yuko icyo twita foyer infection mu gifaransa afise
canke udukomere batigeze bavura cyangwa nyirabayazana muri byo bazo navuga muri make rero ni ingwara iyo bitavuwe neza n'umwana ashobora gupfa imbere y'imyaka 20. iradiyo y'abanyagihugu siyo radio yako siyo radio yangu ni radio ya umma. Iyo umwana ariko arakura ngo ni vyiza ko bamwigisha uko yobana n'iyo ndwara kuko ibintu bidasanzwe bije biramushikira. Nk'akarorero nk'umwana w'umuhungu ayigwaye amaze gushikana imyaka hagati ya 10 na 15 arafatwa n'ingwara idashikira abandi bana, ingwara yuko igitsina ciwe kigagarara nkuko biba yifuje ikindi gitsina, akagwara cyane akagico bita priapisme, mu gifaransa tuyita érection prolongée et douloureuse. No kuvuga ico gihe iyo bimushikiye ni byiza kucayegera muganga kuko bikomeje umwanya muremure bishobora gutuma ico gitsina ciwe cangirika kigapfa nyene agatakaza ubugabo muri make. Ego muganga dufatiye ku matohoza yakozwe muri Rwakarede turumva yuko iyo ngwara koko irahari kandi turibaza yuko atari abantu benshi bagira bariyaje bayipimisha. Dusanda basozera kino kiganiro cacu muhanura iki? Ico mpanura kiroroshe cyane. Abantu benshi bagiye kubaka ubu benshi babona sida niyo bipimisha, babona za ngwara zica mu himba vyirondoka akaba arizo bipimisha, ariko by'ukuri iyo ugiye kubaka ni nkuko uba ushoye imari. Rero gushora imari ahantu uzi kuzohomba ubura umuntu atabwenge washizemo, uko nababwiye iyo umusore afise iyo ngwara yakwiye ku bavyeyi biwe, umukobwa akaba afise iyo ngwara yakwiye ku bavyeyi biwe, imbere yuko bubaka bakagombye kwipimisha sida nkuko bamenyereye kubikora, ariko bakipimisha niyo ngwara izotuma icakane c'abana bavyaye bapfa batarashikana imyaka 20 kandi bakabasahura n'uburyo bafise, kuko nabana bazama mu bitaro, nabana bazamana ubumuga, nabana bazamana umubabaro, bigatera gahinda abavyeyi babavyaye. Rero cyo mpanura no kuyipimisha cyo kimwe na sida imbere yuko abantu bubaka. Icya kabiri mpanura nuko buri mwana wese avutse yakagombye gupimwa iyo ngwara drepanocytose kugira ngo afashwe hakiri kare, abavyeyi bagirirwa inama hakiri kare, mbere binashobotse n'abana bamaze gukura ku mashure bakabipima kugira ngo umwana uko agenda ahabwa inyigisho mu ishure agenda ahabwa n'inyigisho zijanye n'ubuzima bwiwe, kuko aba ari umwana akeneye kugirirwa inama, akeneye kumenya uko azitwara kugira ngo iyo ngwara itamuhitana akure nk'abandi. Murakoze tumva ko igikuru no kwipimisha iyo ngwara na hari hose ashaka kwipima byoroshe ku bitaro bitandukanye basha kwipima. Urakoze cyane. Nakubwiye yuko mu bihugu bimaze gutera imbere ubu basa n'abateye imbere cyane, kuko kera barapfa benshi nkuko twese iwacu bapfa no mu bihugu bitaratera imbere, ariko bo kubera ko uburyo bwo gupima bumaze gushikira henshi bwo gupima iyo ngwara biroroshe cyane, babibona hakiri kare. Twebwe rero imbogamizi ikihari iwacu cyane ikomeye nuko iyo ngwara ntipimigwa ku mavuriro ariyo yose. Bagira ico bita electrophorese de l'hémoglobine, bakagira ico bita test de mer. Ayo mateste rero ntabwo ariho ku mavuriro mato mato, ni kuvuga nko ku bitaro by'ama district, ku bitaro by'intara bose barabipima, mugabo mu bigo by'ama centre de santé cyangwa ama dispensaire ntabwo bashobora gupima kuko bisaba laboratoire mu mavuriro atabafise. Muganga tubashimire cyane ku ntererano n'inyigisho mutanze. Murakoze cyane. Iyi ngwara nko twayivuze ni ingwara ishingiye ku murage umuntu akura ku bavyeyi biwe. Rero iragi nyamukuru ryo guha umwana samafaranga, samazu, samamodoka no kumuha umurage w'ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane. Ni kuri izo mpanuro za muganga Juvenal Habarugira dusoze ikiganiro amagaso ko y'ubuzima cuno musi. Onezime dushimagiza nakibateguriye. Ndabashimiye mwese mwateze yompi, ndabahera intango mu kiganiro nk'iki kuwa gatatuze. Imana ibarinde. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Dushimire Onezime dushimagize ku kigabane amagara soko y'ubuzima ahejeje kudushikiriza. Shimire bagenzi b'uruganda rwa RPA umwe wese kuco yaterereye kugira ngo aya makuru abashikire. Nyangurukire mwebwe mwese mwatanze umwanya wanyu mukakurikira. Fabrice ndi mu rukundo na MS Steve niyunge ko bakoze ibishoboka byose aya makuru akabashikira atankomanzi. Ndabakengurukiye. Marie Ange irakoze nariko ndabashikiriza amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 9 Kigarama umwaka wa 2020. Ndabikibanure ndabipfuriza amahoro n'umutekano giraho muba mwubahwe na gahwana. Ko muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye